Leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije niyengeshanya gukurikiranira hafi igiterwa c'ikawa kanatsinda nico kiza imbere mu biterwa njabukamazi bifise akamaro ntangire mu buzima bw'igihugu n'abenegihugu. Ibiharuro vyerekana ko ico giterwa cinjiza amahera y'agaciro ku rugero rushika ku bice 60%. Iyo kawa irafise akamaro kanini cane no ku miryango y'abarimyi bato bato, kuko iza isahiriza mu bitari bike vyankenerwa mu buzima bwa misi yose. Muri kino gihe turiko dusozera isizeni ya 2019 ishira 2020 izorangira kwigenekerezo rya 31 ntwarante umwaka w'2020. Ni isizeni yibonekejemwo umwimbu mukeyi, kuko twari twiteze amatoni 75,000 n'amajana 928 n'ibice 6. Turonka amatoni 47 n'amajana 845 n'ibice 6. Muri ayo hamaze gukobogwamo ikawa ishogwa hanze ingana amatoni 7,000 n'amajana 511 n'ibice 5. Yimaze kugurishwa nayo ingana amatoni 1,000. Muri ayo hamaze gukobogwa ikawa ishogwa hanze ingana amatoni 7,000 n'amajana 511 n'ibice 5. Yimaze kugurishwa nayo ingana amatoni 6,000 n'amajana 258 n'ibice 2 ku mafaranga y'abanyamerika angana imiliyoni 15 n'ibihumbi amajana 221 n'ijana na 42. Muri ayo ayamaze gushika mu kigega ca leta angana n'imiliyoni 5 n'ibihumbi 2 n'amajana 558 n'ibice 19. Muri rusangi abarimyi bashoye ikawa kuri iyo sizeni bararonse agahembo kabo, uretse amashirahamwe amwe atubahirije kiringo cari categekanijwe. Abo nabo bakaba barafatiwe ibihano byo gukugwa muri ico gisata. Twibukanye ko harafashwe ingingo zitandukanye kugira ngo abakorera mu gisata c'ikawa badakurikiza intumbero n'amategeko bafatiwe ingingo, harimwo no kwirukanwa mu gisata c'ikawa. Ni muri yo ntumbero kuva mu isizeni ya 2019 ishira ya 2020 amashirahamwe akurikira yahagaritswe. Hariho CPC, KPC, Riska, Rudeco, Etablissement Niyonzima Jean Marie, Koperative Garukirikawa, Koperative Kerebuka Murimyi w'ikawa, Koperative Tugarukire Igiterwa c'ikawa, Koperative Niziwacu na Koperative Duteza Imbere Igiterwa c'ikawa.
ayandi mashirahamwe yarahagaritswe gukora kuva ku isizeni ya 20 ishira ya 2021. Ayo nayo ni Caspe na Ecogia. Tuboniyeho n'akanya ko kumenyesha abataratunganya ivyo basabwe mu guhagarikwa ko bategerezwa kubikora, kuko leta ntizokwemera abayisahura ubutunzi bwayo ngo irere amaboko. Aya mashirahamwe atubahirije amategeko canke abayarongoye ntibarekuriwe gusubira gukorera mu gisata c'ikawa. Haribonekeje kandi abashoye ikawa y'u Burundi mu mahanga ntibatahukana amahera y'agaciro mu gihugu, bavuga ko abaguzi babo babahemukiye ntibabariha. Tugiye kubikurikiranira hagufi kugira ngo tumenye aho ico kibazo kiri kandi tumenye ukuri uko ariko. Dusanze by'ukuri abo bagura ikawa y'u Burundi barabahemukiye, tuzofata ingingo, bibaye ngombwa tubakure no ku rutonde rw'abaguzi. Byaragaragaye kandi ko amashirahamwe atari make atacizigiwe n'amabanki kugira ngo ayaronse ingurane ashobore gukora. Araheza aritura leta kugira ngo iyishinge, gutyo baronka uburyo bwo guhemba abarimyi. Ibyo navyo leta yarabikoze ku buryo bukurikira. Ku isizeni ya 2018 igani ya 2019 leta yatanze amafaranga y'amarundi yababa imiliyaridi 24. Ku isizeni ya 2019 yababa 2020 leta yatanze imiliyaridi 17 n'imiliyoni 141 n'ibihumbi 116 n'amajana 575. Ayo mafaranga yose hamwe yababa imiliyaridi 41 n'imiliyoni 114 n'ibihumbi 116 n'ibice amajana 576. Murumva ko leta ataco itakoze ku neza y'abene gihugu. Kubijanye rero n'isizeni ya 20 yababa 2021 imyiteguro igeze kure, ikabifatiye ku ntumbero nshasha ya leta yo gutunganya gushasha igisata c'ikawa hisunzwe icegeranyo cemejwe n'inama nshikiranganji yo kuwa mbere Munyonyo 2019, aho hemezwa integuro ijanye nuko leta isubiza ikirenge muri ico gisata, uhereye mw'irima ryayo gushika mw'ishorwa ryayo, kugira ngo ihagararire inyungu z'umurimyi n'iz'igihugu, kuko hamwe mu bakorera muri ico gisata basa n'abatabiha agaciro gakwiye. Ni muri yo ntumbero itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 100/19 yo kuwa mbere Ruheshi mwaka wa 2009 yashiraho urwego rwa leta rujejwe gukurikirana ibijanye n'abakorera mu gisata
c'ikawa Arfik byasubirijwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 100/1 ryo kuwa ndwi kwezi kwa mbere 2020 rishiraho urwego rw'ubuhinga rwa leta buzokora ibikorwa byose bijanye no guteza imbere igisata c'ikawa. Urwego rukagwitwa ODECA mu gifaransa Office pour le développement du café du Burundi. Urwego rero rushasha ODECA rwa leta uzokurikirana ibikorwa byose byahora bikorwa n'amashirahamwe amwe ariyo Senac Murima w'isangi, Intercafe hamwe n'amahinguriro ya leta Sogestar na Sodeco. Kubera iryo tunganwa rishasha igisata c'ikawa, leta isavye ibi bikurikira: shije ikawa bataratahukana amahera y'agaciro n'abatariha itagisi ya komine y'amasizeni yose babikore vuba na bwango imbere yuko isizeni ya 20 ishira isizeni ya 2021 itangura. Amashirahamwe Senac, Intercafe, Sogestar na Sodeco asabwe gushikiriza urwego rushasha rwa leta ibikoresho byose yahora akoresha kugira ngo ibikorwa byose birangurirwa mu gisata bibandanye atantambamye. Ayandi mashirahamwe akorera mu gisata c'ikawa no kuvuga abatonora ikawa, abayikobora, abayikaranga asabwe kuriha amadeni bafitiye leta hamwe na yandi mashirahamwe nka Regideso na yandi, tudasize inyuma n'ibirarane y'imishahara y'abakozi bakoresheje cyangwa bakoresha. Ivyo bigakorwa bisunze amategeko. Iminyanyuro nshasha yo gutunganya igisata c'ikawa irarekurira abikorera utwabo bakwije ibisabwa n'amategeko kubandanya bakorera mu gisata c'ikawa. Nico gituma ababikeneye bo kwitura ubwo rwego rushasha kugira ngo rubamenyeshe ibisabwa byose kugira umuntu yemererwe gukora. Ariko rero uzokwemererwa yomenya ko ibijanye no gusaba kwishingirwa na leta bitazosubira. Ushaka gukorera muri ico gisata c'ikawa ni ngombwa ko kandi yerekana icemezo ko azohemba abarimyi afatiye ku ngwati azohabwa na banki bakorana. Muri sizeni rero twimirije ya 2020 ishira 2021 twiteze umwimbu ushimishije cyane w'ikawa ihishiye. Ibiharuro byerekana ko hazoboneka umwimbu ngana n'amatoni 136, amajana 792, ibiro amajana 792 by'ibiturumbwe. Kubijanye n'ibiciro dusabye abazokwemererwa gukorera mu gisata ku season ya 2020 shira ya 2021 kuzokubahiriza ibiciro. Igiciro cyari kimenyerewe yari amafaranga atari munsi y'amajana 5 ku kilo ukawa nziza, n'amajana 250 ku ikawa ifise agasembwa. Ico giciro cashingwa havuyemwo amafaranga yakoreshwa na Senac, Intercafe, Arfik n'abandi be n'ibindi, bigatuma rero umurimyi ataronka agahembo kisununuye.
leta y'u Burundi ibicishije ku rwego yashizeho igiye gushikiriza abarimyi n'abakorera mu gisata c'ikawa igiciro cisununuye kizohabwa abarimyi bashoye ikawa yabo ku matonorero. Kugira tubandanye dukurikirana igikorwa c'ikawa, hagiye gusohoka itegeko nshikiranganji ritunganya ibikorwa byo gukingira ibidukikije hamwe no gukorera ikawa dufatikanije n'intwaro. Tuboneyeho akaryo ko kugabisha umuntu uwo ari we wese yobera intambamyi mu buryo ubwo ari bwo bwose ishigwa mu ngiro ry'iyi ntunganwa rishasha rya leta y'igisata c'ikawa, kuko yohanwa hakurikijwe amategeko. Mu kurangiza, dusabye ko abajejwe igisata c'ikawa mu gihugu, abayobozi b'ibiro vy'intara bajejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, abajejwe umutekano, intwaro n'ubutungane, kugira urunani mu gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'iyi ntumbero nshasha yo kunagura no guteza imbere igisata c'ikawa. Murakoze.